sasa uyu ni umuntu wacu mugenzi wacu dukorana uno musore twaje kumuraba ntawe afanzi ni bari mwamaze kubimenya neza gusa nimbaraga fana kiwe murashaka karungika atagafana kabonetse murashaka kumwandika kuri commentaire mubwira ati pole sana nibindi pole sana nawe pole sana so gafata ka microphone wagaheruka ki gafate n'ubwijwi ridasohoka neza abakunzi banyinshi media ndabaramukije meze fresh so maze igihe kirekire cyane mutambona je nagwaye maze iminsi ishika kuri indwi yose ndwira heze ntaboneka imbere ya kamera rero je nagwaye mu muhogo je sinzi kari abantu baba bankoreye ko je nabyonzi anjine yaramfashe anjine maze kumfata nani nari barafu kwanza barafu ni nice kwanza yayinguriye Ija barafu wanguriye. Barafu nakuguriye ni wabonye ndiko ndayigice. Hello les fans d'INYISHU media kuri mukubukuna nasi behenzi kamera mukuna benisha soga video ngo niko natuyenga tuje kuraba umuntu agwaye rifake tube serious watu kumwe na manager nje ngunda kwenda to manager turi mwe na my cows ya shavera mukumbe Ntare so aha turi wabona Ntare turaje kumuraba Ntare uko batiko turakorana nta kunyo bati yuko ngo nitureke kuza kugirane kumuraba reka twinjire kandi beni ntuzimye kamera cows nibiki ko shavuye Hodi egera nyaruka abonga ko bantare ni he ninga mama wibweni kandi barasa le fansi mwabonye mama Ntare abakoga baba Ntare mama muko bite sawa mama Ntare nguye ndi mwiza bite mu mama Ntare ari intore ayo bahari arahari murabe gato ngaho munzu. Okay, so twinjira cyangwa twinjire? Karibu. Okay, kambeni ngo twinjire tumurabe Ntare. Nari ndamukumbuye fast ndetse mukumbuye. Ntare bite? Wonze Ntare wonze gusa yaciyagira inzobe du ngo umugabo agora nk'umugabo nubeshe bite nze fresh nayo cyo winjira raka twebwe urati ndakubwire amatura inyweko oya sinkunda amata cyane none bugiye gwaye kitotubeshe cyangwa ni sida kuko sida irakureka itangwa kukwiyereka mu nyuma mugatanga ngwaye buvyibuhe nkawe kutavyibishoce wonda so jingwaye mu muhogo cyo gituma umva nijwi ntayiko ndarisora cyane ko abantu bagwa mu muhogo bagwaye iki angine iki okay nawe angine irakuremvya kakugira ikiye torafuze numva shavu Nasro washavuye Ntare jurazi ko fisa mapeti wamaze cyayi cyose rega iyo muje kuraba umuntu shamuza muri kintu by'amablage rega mufata komengo numugwaye urazi ko afise indwi yose nivyo boss gusa yego ndabizi gusa ariko umubaza nimuramubaza ingena amerewe kumusuhuza unataka ushaka agumukunyene akiburuma nta ntiwarunkumbuye ndagutera inkuru cyenda gukumbuye sana oya kuze umuvyara nyene so bakunzi banyishu media muramubona Ntare yabaye agakwavu mwabona ko onyatikoma nyene hajya umugabo arinza afatwa n'ingwara bari ngorane so bakunzi banyishu media zemaze imyaka nzokwiza imyaka 10 ntagwara muri 2023 mperuka kugwara muri 2013 ahubwo uratanga mana refasi n'ababeshi hirya je ntaguheruka kugwara wowe jewe kauzi yaronda amatama aragenda amara ibisi biratatonda nawe yaramuyambira kugizira ndamukumbuye bakunzi ba INYISHU media bakunzi ba Ntare bakunzi bamukunze Ntare dazi muramukumbuye
muramukumbuye Ntare kumubona imbere ya mikro ariko nitwashatse kubigira nk'ikiganiro muheruka kubona cyane ariko turavuga ko Ntare yaragwaye yaramaze iminsi ari mu bitaro uno munsi niwe avuye mu bitaro rero kugira ujyane kamera vraiment biragoye utabisabye abantu nyene babijejwe 100% rero twajanye kamera ryari byarananiranye ko batwinjira mugabo uno munsi twumvise neza ko yagaruse mama wiwe muto nuri yahajya mubonye rero igihari rero Ntare pole sana ariko ubu ndibaza nisa kuko mwumvise ivyo agwaye ngo angine kandi angine ituma umuntu neza atagize iki adahema adasora ijwi ngo no munsi bace bamukoropa niyo bace bamubwira ko ataha Ntare pole sana sinzi ko ari cyo ubwira abafana bawe abakunzi ba INYISHU media yani wanakukumbuka baragukumbuye ukubona imbere ya kamera uno munsi twaje mwijoro ntihabona neza ariko turafise inzobe kirese naye sinakuze rero tuboneka sasa uyu ni umuntu wacu mugenzi wacu dukorana uno musere twaje kumuraba ntaho abafanzi ni bari mwamaze kubimenya neza gusa nimbara agafana kiwe murashaka karungika atagafana kabonetse murashaka kumwandika kuri commentaire mubwira ati pole sana nibindi pole sana nawe pole sana so gafata ka microphone wagaheruka ki gafate no bwijwi ridasohoka neza abakunzi ba INYISHU media ndabaramukije meze fresh so maze igihe kirekire cyane mutambona je nagwaye maze iminsi ishika kuri indwi yose ndwira heze ntaboneka imbere ya kamera rero je nagwaye mu muhogo je sinzi kari abantu baba bankoreye ko je navyonzi angine yaramfashe angine maze kumfata nani nari barafu ni nice kwanza yayinguriye barafu wanguriye barafu nakuguriye ni wabonye ndiko ndayibica huyu ali news ya barafu guys mnanisikilizia dawa uyo ni moto uno moto yo afio dawa ya nini yamukundane ya nini sasa ntitubizi guys no ntitubizi aranyishinga kwera jewe ngireze mfisa amagara meza nawone nivuga ati ndo muzaifu kugira ibintu bikanye nice turabizi izo dawa zako turabizi rabishi no kwanza cameraman sio jambe so rero jango ri barafu nice barafu ndayijanye na mfisa amapete ari kuzuba naho menga ndibuka ari mere credit windwi ya hariya rero iyo barafu ndayiriye jedi naratonze ku kazi nyene ndifata nyene gusa agomba je numva mbabara mu muhogo numva mbabara rero ivya narabinegrije rero mu nyuma mu muhogo sino munsi nagiye nanivuye kwa muganga barankoropa mu muhogo basanga ari bikomere gusa urumva no kuvuga neza najyajwe ndisohoka nk'intare nyene nkuko byari bimeze amanyene ndabashimire kuba mwaje nyene kundaba kuze benganyo haheruka kweri vraiment kuva cagiye twazanana nyene kandi ntarari igitoki guys narari igitoki naho ntagikunda so bakunzi ba INYISHU media ngira ngo wabona Ntare murahazi nyina gwa Ntare muramuzi rero uno ni tante wiwe mu gifaransa ni nyinabo ngira ngo no murerezi wabona mama wawe ya kumengana umujene sana umenga murangana umengane mushika umenga mushika agomba gusana wa mushika wa wundi wa bakwigihe warugwaye baragomba gusa mu miryango yacu kenshi turagomba gusa turafitanye akantu kagashusho none ko twumvise bamwita mama ni tante wawe ni mutoyi wa mama wawe ndazi ni mama urumva abantu bose rega hari usanga mu miryango abantu genda urabita ba mama oya kumwita mama n'ikimwe none rega urazi ko mfise urusaku oya je ndafise urusaku tubwiye tugihebe abantu bose kora ni nka kujyanye usanga nka muyomba wiwawe umuhamagara tonto katusanga abandi bamamagara irindi zino katusanga abandi bantu mba n'ibintu bigenda bikurikirana ibintu nk'ivyo okay sawa ubwira abakunzi ba INYISHU media basi ikintu ikiri ku mutima rega bari bagukumbuye kubona imbere ya kamera jewe muvyara wayo namuzanye kandi Ntare mwamubona je vraiment ngoma ndababare gusa ko bucanza ku kazi bucangaruka ku kazi uvuga uko nyene nzoba nakize ndinze mva kwa muganga nkaza muhira n'abaganga bavuze tujya
ndabona ariko aragenda neza rero vuba rero barambona ku kazi. So bakunzi ba INYISHU Media, bakunzi bakuze John, bakunzi ba Ntare G, rero mu mwitege mu minsi mikeya ngaha imbere ya kamera afise jo microphone, urabona ko jari genda ifise no munsi. Rero Ntare uno munsi tumusanze ahasanzwe aba exactement amerewe yaramucitse, sister we yaramucitse, ubunya twamusanze urumva gusa ariko ndabashimire cyane. Uno nimero wiwe ni mama wiwe wa Ntare, kubera ko twumvise bamwita mama wiwe nyene, urumva nyene n'ingorane. Je naje sinda gusa n'umujene Ntare, n'umujene Mbe no munsi mwavuye ku kazi. Eba bwije twakoze vya grave vya nini umukobwa araho yaje avuga ati ko nkunda nimba ari we prince ya uyu asigaye acora bamucorera sana mzee baba bro akora gukorera ko kwe genda tagase muri no minsi ikiganiro ni ganiro kimwe abamusaba amahera asigaye asaba amahera ngo asigari wenyine none rega ndiko ndakora jenye nice si hari wowe so waruri urumva gusa no munsi ya muri no minsi urabona nice bamubariye ko yirabura yaciye ahungana kamera. Sikieni mana yanje abantu okay natie tarasi muchini. Guys, excuse me. Now listen to me. Hey, listen to me. Ujua kwa bega hivi. Mamas, muvuga amajambo sinzo kwiyambiza sinzo kwisiga. Ngo nzosinyama ngati ko nirabura ndavyemera mama. Nta mukuru nzo nta kalolite. Kauze uyindutse nuhindutse mpamahoro. Wow, big mpamahoro. Nta mu diaspora no ndabona agukolinga. Nipe basi yo tano. Ako je barankolinga. Rega mwamkeni mwana mwana. Eka rero reka turabukono turaba basi kamsa kamusiga mara manyi kuko ndabona umengo naheruka kuja kuri WhatsApp kwanza. Jange yago umufuko rero uratobora kamaguru kenda ego shanda yafise ego ayo rero uraza kuraba ukuntu wiyunga acha usutwa uza kuactiva urabingere basi uza kuactiva kuko urafise abakunzi bawe naho ucubagira ikibazo ufise ndibaza urave uko ugura amayite yindwi imwe cyangwa ukwezi bikusinze ariko kugira urabe ko uvugana n'abantu basanzwe ufise abafana nawe abantu bagukunda kuko ari abantu bakunda urwaruka niboreka kugurungikira abakunzi ba INYISHU Media cyane cyane n'abakunzi ba Ntare bigeze kumukunda bamuhanura ireka ijyange sombi. Ubu Ntare asigaye ari umwana mwiza kandi urabona ko agwaye, kandi INYISHU Media ni inyishu y'ikigongwe y'abantu, si babandi ngo umuntu agwaye cyo tumutarare ngo nariko arakora cyo tumuheba. Wanashaka na salere yiwe ko azo yaronka kuko nivyamuvuye ko aragwaye kabisa. Kandi ubibonye vraiment amazi missing itari mike muri hospital kwa muganga. Rero reka twashimire bivuye ku mutima. Ndabona amasaha ageze kure, ageze ku masahani. So bakunzi ba INYISHU Media, reka nugare kiganiro ndabashimire cyane kubona mwadukurikiranye. Ntare G, unaonaje kesho tutakuwa wote? Ingwara nziramuvako neza. Ugure utunini bita batwita amoxicilline. Ugende turarura mon frère. Naje natwigeze muri iyo myaka igena gwara. So bakunzi ba INYISHU Media ndabashimire cyane, mabona ko uno munsi jewe meze fresh nice, yavuze ngo naruka kugwara. Nakize nyene mfise tujambo twinshi ndabakunda sana. Big up sana. Beni kopa kamera shatwigire. Beni Ntare tuca tugenda ariko neduteba kubira abana burije turi kumwe na nice abona n'umukobwa ndeka Ndabarenza imitwe y'inzutse.